Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi. Tugeze kw'izaburi y'ijana n'indwi, turayihera ku karongo ka mbere tugeze ku ka 12. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ugushimagiza umukama kubw'ubuntu bwiwe. Nimushimagize umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe ari ubwo imyaka yose. Abo umukama yarokoye nibabivuge, abo yarokoye abakura mu vyara by'ababagwanya, akabashwabura abakuye mu bihugu, mu buseruko no mu burengero, mu buraruko no ku kiyaga. Barayerereye mu bugaragwa mu ntara yagadutse, ntibatora inzira ija mu gisagara bogereramwo. Barashonje baranyotewe, amagara yabo arabaherako. Hanyuma batabaza umukama mu marushwa barimo, nawe abakiza amaganya yabo. Yabacishije mu nzira igororotse kugira ngo baje kugerera mu gisagara. Nibashimagize umukama kubw'ubuntu bwiwe, kubw'ibitangaza yagiriye bene Adamu, nkako niwe amara inyota uwunyotewe, ubushonje akamuhaza ibyiza. Ababa mu mwijima no mu gitutu c'urupfu, babohewe mu marushwa no mu mvuto, kuko bari baragararije amateka y'Imana, bagakengera imigambi ya Rudasumbwa. Umutima wabo yawucubishije umuruho, baracuranguka ntibagira ubatabara. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Bana b'Imana, tugeze kw'izaburi y'ijana n'indwi. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ugushimagiza umukama kubw'ubuntu bwiwe. Ubwo twese nitwebwe tubwirwa nyene dukwiye kuza turashimagiza umukama kubw'imbabazi ziwe, kubw'ubuntu bwiwe. Uguca wiyumvira ingene Imana yakuremye, ingene Imana yaguhaye umuryango, ingene Imana ikugirira neza, hanyuma urushirizeho kuyishimagiza. Akarongo ka mbere karavuga ngo nimushimagize umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe ari ubwo imyaka yose. Izaburi ifise umutwe wa mbere uravuga ngo umugwi wa gatatu. Amazaburi kuva kw'ijana n'indwi kugera kw'ijana na 50. Ubwo twinjiye rero mu mugwi wa gatatu. Rero uyu akakarongo ka mbere kavuga ngo nimushimagize umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe ari ubwo imyaka yose. Baratubwira nidushimagize umukama. Ubu uriko arabitubwira, yabitwandikiye kubera ibyo yari yarabonye ku mukama, kubera ibyiza yabonye Imana yagiye irakora. Reka tubandanye kumwumviriza. Kabiri haravuga ngo abo umukama yarokoye nibabivuge, abo yarokoye abakura mu vyara by'ababagwanya. Ngo abo umukama yarokoye, abo umukama yakuye mu vyara by'ababagwanya, ngo nibabivuge, ngo tubivuge. Ubwo rero jewe namavuga ingene umukama yangiriye neza, ingene yagiye arankura mu minwe y'abashaka kunyica, ingene Imana yagiye irangirira neza. Nawe rero raba, hari abantu bidogera Imana bakababara, bakidogera Imana, bagatuka Imana, ariko uwo si wo muti. Umuti
ni uwo kwiyumvira ati gusa kuba Imana yarandemye ikantereka ku isi ni iby'agaciro ntangere, kuko hari benshi bapfa barasamwe mu nda za ba nyina badashitse ku isi. Hari abahohoterwa na ba nyina bakabakuramwo inda bakizisama. Hari abahohoterwa na ba nyina bakabica bataragira kuvuka canke bageze kuvuka, canke bavuka ba nyina bakabata mu mawese, n'abandi batabwa na ba nyina bamaze no kwegera haruguru. Ibyo byose ni ingorane. Ariko wewe wisanze mu muryango uri kumwe na mama na papa, canke se na mama canke se na papa, ukabona papa kwitaho canke mama kwitaho, shima Imana. Hari abandi barerewe kwa bayinakuru, ba nyina barababyaye, baza gushaka abandi bagabo bagaca bafata babana bakabasiga kwa ba nyina canke kwa ba bene wabo mu miryango kugira baze gushaka. Ariko wa mudamu we ndamubwire, umwana ni ikintu gikomeye ku Mana. Imana irinzi guha umwana, ntukamurirutisha umugabo ugiye gushaka. Umumama uko byogenda kose atari umugabo agize ingufu zo kukwaka umwana, nta mumama akwiye kwikura umwana, kuko umwana ni nyina. Niko uwo mugani mu Kirundi bahora bawuca, kandi niko kuri umwana ni nyina. Rero twige gukunda abana bacu kuva ukimwenya kusamya inda, witwararike kujya ibyo kujya byotuma umwana wawe ahungabana mu nda. Ubwo rero rero batubwira mu Mukama yagiriye neza ingene dukwiye kuninahaza umukama. Reka tuje kuri gatatu. Akabashwabura abakura mu bihugu, mu buseruko no mu burengero, mu buraruko no ku kiyaga. Aha aravuga ngo abo umukama yagiriye neza, abo yakuye mu byara by'ababagwanya. Abatugwanya ni benshi, nubwo nariko natanga akarorero nko ku bana bahohoterwa tugashima ati ko ababyeyi batubyaye. Aha rero batubwira ati dushimagize umukama, canke ntibashimagize umukama abo umukama yakuye mu gihugu cyabaraba nabi, mu bihugu by'abacinyiza hirya ku biyaga. Uca wumva bene Israeli hasasa burya kesha amazaburi akunda kuvuga anahengamira canke se araba ku Banyisirayeli, kuko muri Bibiliya Abanyisirayeli nibo tubona cane ingorane bagiye barahura nazo. Ariko kandi twibukanye ko aba Banyisirayeli bose n'abava kuri bene Aburahamu. Twese twagombye kumva ko turi Abanyisirayeli, twagombye kumva ko tuva ku mubyeyi umwe. Nyimba yaravuga ati ab'Imana yakuye muri za Egiputa canke za Egiputi nibashimagize umukama kubera ibyo umukama yabagiriye. Suko Imana itumvise na Hagari yari karahungana na Ishimayeli. Na Ishimayeli akwiye gushimagiza umukama kuko Imana yamubungabunza agira apfe n'inyota. Imana igaha amazi Hagari agahembuza umwana. Niyo mpamvu twame turaba no kubijanye n'ababyeyi bahemukira abana. Hagari ntiyataye umwana. Hagari yarafise uburenganzira bwo kuva kwa Ibrahimu, akavuga ati okay, inza kuba umushumbi wanyu sinazanye umwana, umwana sindamujana kwa data na mama canke mu muryango wacu ni mu mushigarane, ariko yarajanye umwana. Ubwo rero yaba wewe yaba jewe twese turafise aho Imana yadukuye, hirya no hino, mu ngorane zitandukanye, mu ntambara zitandukanye, twese tugomba gushima Imana. Kane aravuga ngo barayerereye mu bugaragwa, mu ntara yagadutse, ntibatora inzira ija mu gisagara.
bogereramwo. Nta utazi ingene bene Isirayeli bayerereye mu bugaragwa bahangayika batuka Imana batuka Musa, ariko abo bene Isirayeli tubareke. Ese wowe mu nkambi z'impunzi uhabaye amahoro bimeze gute? Rero njewe narabaye mu nkambi y'impunzi, benshi mu banyumviriza barabaye mu makambi y'impunzi, ni bake bari mu Burundi banyumviriza batabaye mu makambi, batabaye impunzi. None tuje kuri mwebwe muri Amerika, muri Australia, muri Canada, mu Buholande, mu Bwongereza, mu bihugu byose byakira impunzi hirya no hino ku isi, ukaraba aho Imana yagukuye, ukagera muri Amerika ku nyama z'inkoko n'inyama z'inka n'ibindi, mbega ku nyama nka kumwe kwa bene Isirayeli ti ibi bintu turya byatugamiye. Iyo twibera muri Egiputa twari kubandanya twirira za mayonezi n'ibitunguru n'ibipapari n'ibindi nk'uko. Imana ikazirabagirira neza. Ibuka nawe muri Tanzania, muri Kenya, za Kampala n'ahandi, mu Bugande, mu makambi y'impunzi za Zambia hose, kuko aho hose ndi kudondagura nuko nzi abo turi kumwe ngaha bahabaye baba bavuga amagorwa bagiye baracamo. Ibuka aho Imana yagukuye. Benshi twageze mu bihugu biteye imbere twaribagiye Imana, turatuka Imana, turabesha, turahemuka, turabona abagowe tukabirengagiza ntidufashe, kandi twirirwa turamena ibyo kujya mu mabini. Imana izobitubaza. Kuki tutibuka ko Imana yadukuye aho baduha ifu y'igikombe ku munsi ngo twiyumvire gushima Imana? Ni kangahe tuja mu misa kwa Mungu gusa basi, canke abasenga ku isabato basi? Ni kangahe? Ibintu by'amafaranga ubuzi bwatumye benshi dusubira inyuma. Umuntu natinya kuza gukorera kwa Mungu kandi yogiye gusenga canke se ku isabato kubasenga ku isabato. Nitwibuka gushima Imana. Dukwiye kuza turibuka ibyo byose tukavuga ya Mana yankura mu nkambi zo muri Tanzania, mu nkambi zo mu Bugande, mu nkambi zo muri Kenya, mu nkambi za Zambia no mu bindi bihugu. Ya Mana yambungabunga, ya Mana yambungabunga ndi mu bwato. Kuki ntoyiha umwanya wo kuyishima no kuyisenga? Kuki ntoja mu nzu yanje n'umuryango wanje ngo tuyisenge tuyininahaze? Bana b'Imana, se turasenga. Uyu munsi ni twebwe tubwirwa, ntabwo ari bajya bene Isirayeli, nta nubwo ari ijya Isirayeli barimye hajya muri Isirayeli bariko barapiganira. No, ni twebwe. Uwo ari we wese akomoka kuri Ibrahimu, twumve ko turabuzukuru ba Ibrahimu, twumve ko twese turi bene Adamu. Hano harana hantu nagenda bisoma nkumva nyene twese tubayemo. Imana iduhe kubitahura cyane. Barashonje baranyotewe, amagara yabo arabaherako. Ibaze mu nkambi mise nibuka ukuntu twaza kuvoma, ukabona inyo uri kuravoma, sintinya kubivuga abana b'Imana ntawe murabizi. Inyo mu mabyi tuvoma amazi kandi tukayanywa tukayatekesha, ariko Yezu araturinda aratuzigama ntitwagwara. Hari benshi bagwaye barapfa, ariko sinibaza ko bagwaye kubera ayo mazi y'ubucafu canke kubera ibiki n'ibiki. Hari impamvu Imana yabakuye kwa maboko. Ariko n'abandi batigeze baniha n'igicurane, kandi ko gihe nanje mu batarise n'igicurane ndimwo, naranyoye amazi. Imana dutabare cyane. Ariko uyu munsi, haleluya, ndashima Yezu. Nkwiye gushima, nkwiye kumuninaza. Nyimba nicaye ku ntebe nziza, nkaba nicaye mu nzira irimo amatara, sibyo gushima? Inzi burende nabayemo mu nkambi,
imvura igwa canke nzi ko nabaye ku musozi nkaryama bugaca ahantu hatagira n'agashitingi njyama ku bugaragwa Imana yo mwijuru duhe kubitahura cyane. Niyo mpamvu tugomba gushima Imana bantu muri mu bihugu biteye imbere. Shima Imana kumahoro yaherukorera. Wibuke ko hari abantu bariko barahangayika ni wabona hari uguteza ibiganza umushirire ku biganza umuhezagire mu gushima Imana kwawe. Gatandatu bavuga ngo hanyuma batabaza umukama mu marushwa barimo nawe abakiza amaganya yabo. Igihe abanyisirayeli bariko barayerera baratabaje Imana hano tubonye ngo barashonje baranyotewe amagara yabo arabaherako. None tubonye ngo hanyuma batabaza umukama mu marushwa barimo nawe abakiza amaganya yabo. Hanyuma natwe twatabaza umukama mu marushwa twarimwo umukama aratwumvira yadukijije iba. Haleluya, amen. Kubona Imana abanyisirayeli bagenda n'amaguru bazunguruka n'amaguru ibirenge kumbure bikanabavyimbirako inzara ikabafata ikabakubita. Ariko wowe uri muri Amerika, jewe Zipora ndi muri Australia, wowe Maragarita muri Kenya, muri Canada, mu Buholande n'ahandi, Imana yakuriye itike y'indege, wurira indege utangura kurya amasupageti mu ndege utazi amasupageti nyene yarameze, utangura kurya apo mu ndege utaruzi apo canke amapome nyene yarameze. Ivyo ndiko ndavuga nuko nanje ariko vyambereye. Ndibuka indege twayijemo twari muhunzi zirenga 50 canke se zashika n'ijana turi kumwe n'abana niki. Amapo baduhaye twatereye munsi y'indege, abakirininzi iyo ndege ngira barasetse. Twayaterera munsi y'indege tutazi ibyari byo, tutazi ibyo turiko turajya. Ibyo kurya biratunanira, bamwe twashitse inzara iri mu kutwica kandi batugaburiye. Urazi iyo mfashe indege ndiko ndasafira ubu mbanzi ibyo kurya biryoshe ngomba kurya. Nyimwe inzoga ho nagenda ndasaba kayeri akavinya ibintu nk'ibyo. Mugabo twebwe Imana iraturihira indege, turira indege bari tuzunguruka nituzana muri ibi bihugu biteye imbere. Imana iduha gushikira mu mazi arimwe amatara n'amazi, nitwaza turahuha imiriro ngo duongere dukoboka ingohe. Mugabo tukaba tudashima Imana, mugabo tukaba tutajya kuyisengero kuwa Mungu canke kuwa gatandatu ngo tugende gushima. Abo bibereye ababo byoroheye twagombye kuja no mu misa ya buri mu gitondo, aha misa ziba buri mu gitondo tukaja gushima Imana. Ubwo rero abana b'Imana umukama Imana bandanye aduhe kubitahura cyane. Ntabwo ari abanyisirayeli, twese turi bene Isirayeli canke Seda, twese turi bene Adamu. Twumve ko tugomba gushima Imana yatugiriye ibyo bitangaza. N'abarundi muzonyumva mwibuka Imana yabakuye muri za Tanzania ikabasubiza mu bihugu byanyu no ku matongo yanyu, mushima Imana. Nawe uri mu Burundi wibuke kuri kwitonga Imana yakuzigamiye, utigeze uza guhura n'imihangayiko twagiye turahura nayo, ushima Imana. Haleluya, amen. Indwi avuga ngo yabacishije mu nzira igororotse kugira ngo baje kugerera mu gisagara, ngo ibacisha mu nzira igororotse ngo baje kugerera mu gisagara. Imana iraducisha mu nzira igororotse, itwuriza indege, ituzana aho bigeze indege kururuka igaparika tukaruhuka, tugongera tukurira mpaka iradushikana mu bisagara za New York, za Australia, za Melbourne, za mbese nyene no mu bindi bisagara by'ibihugu biteye imbere. Ariko ukabudashima, tuze turashima tukiriho. Ibiko gukora ushima bizotuma abana bawe. Njewe nza ndakunda bwira abana iyo turiko turasenga nkababwira ubuzima nagiye ndacamo, bikazotuma igihe nzopfa abana banje bazoza barazirikana ati mama yari yaratubwiye uko, mama yari yaratubwiye uko. Nabo bakazobibwira abana abuzukuru banje canke abana babo canke abuzukuru babo.
umunani nibashimagiza umukama kubw'ubuntu bwiwe kubw'ubuntu bwiwe kubw'ibitangaza yagiriye bene Adamu. Murumva bene Adamu, twese turi bene Adamu. Dushimagiza umukama kubw'ibitangaza yagiriye bene Adamu, twese bene Adamu. Rawe igitangaza Imana yagukora. Haleluya. Imana oya jewe rekana kuninahaze warankoreye ibitangaza no kunzana mu bihugu biteye imbere nize ni ibyo kugushima mwami wanje, kandi ibyo ndagushima ni byinshi. Icenda nkako niwe amara inyota unyotewe, ubushonje akamuhaza ibyiza. Ngo niwe amara inyota unyotewe, ubushonje akamuhaza ibyiza. Ewe yarakoze umwami wanje, we yampaye amazi y'ubugingo nkaba inyota yarahetse. Nkaba ndamana umunezero, je nifitiye umunezero bana b'Imana. Hari abantu tuganira bahangayikishijwe n'abana bavyaye kubera ingorane zo kurerera muri ibi bihugu, ariko burya naragiye ndi Burundi sanga n'abavyeyi benshi b'abarundi kandi bakize, abana babo barabaye ibikopo, baragiye mu bimbogi n'ibindi, barononekaye. Rero hari igihe tuganira n'abantu nkabaremesha, ja murarema, jewe mfise umwana yononekaye imyaka hafi irenga 5, yarabaye ikizezeri nyene, byarabaye nabi, byaradabanganye kubera urumogi n'ibiyayuramutwe. Mugabo nagumye senga nkibuka ya Mana wowe wankuye Tanzania, Mana wowe wankuye Burundi, Mana waranzigamiye Tanzania urangirira neza, warangejeje no mu ibi bihugu kandi warakoze narahashaka. None abana banje barapfapfanye, ndagowe, ndarushe, ndandagaye. Ariko kubera kuza ndasenga, Yezu aragera igihe aranyumvira. Umuvyeyi wihebuye kubera umwana yakunaniye canke umugabo canke byadabanganye kubera mu muryango ibintu byononekaye, nukuri ni wabusenga ukaba wemera Imana, gumako hazogera. Nuko nibagiye umuvyeyi yasengeye umwana wiwe, uwo mwana aza guhindukana nyina yaramaze gupfa. Turasenga nane ndakubwiye umwana wanje yari umwana kuburyo sinzi ukuntu no bibabwira, ariko ubu haleluya amen, ubu ndashima Imana. Abana banje baramahoro, tumeze neza, umuryango umeze neza, ndashima Imana. Nyimba haramarira narize nayo gupfisha umwana ahagaze, nagera ko yari umwana wifura, nkumva ndahwere ndashitse nkaririra Imana, naraba umwana nkavuga ntiyo kwera ubu nuko bingendeye mu bihugu by'amahanga, ariko Yezu aranyumva arantabara, umwana ameze neza. Kubera iki? Ariko kubera gusenga, kubera narushizeho no kwiyegereza Imana. Icyo shimira Imana rero iba hafi kugutabara. Ibyo byose bana b'Imana tuze turabyibuka, dusenga, dutakambira Imana, tuyishima. 11 haravuga ngo kuko bari, reka duhere ku 10, ababa mu mwijima no mu gitutu cy'urupfu babohewe mu marushwa no mu mvuto. Ababa mu gitutu cy'urupfu babohewe mu mvuto bagize iki? Hari abantu benshi banaboshwe kubera mu busho muri ibi bihugu biteye imbere, kubera akaboregwe n'ibiyayuramutwe no kwinjira mu bintu batari bazi. Abo bose tubasengere, kandi ababibohotsemo nabo dusenge dushima Imana. 11 kuko bari baragararije amateka y'Imana bagakengera imigambi ya rudasumbwa. Abagarariza Imana, abakengera imigambi ya rudasumbwa, barageze ahantu Imana ikabagirira neza bagakengera. Izo nizo ngorane bahura nazo. Mugabo abasenga cyangwa bafise imiryango basengera bakabohoka, bashima Imana. 12 umutima wabo yawucubishije umuruho, baracuranguka ntibagira ubatabara.
kubera ndiko ndihutisha video iminota reka tugezaha hanyuma ariko yizaburi ifise uburongo bushika 40 turayibandanya mw'amawodi 3 canke se 2 n'amavideo ubwo turaza kubandanya umukama Imana bahezagire mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu amen.